Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Ndabashimiye cyane ko mwaje kwifatanya nanje, muraba agaciro kanini. Ndashimiye abamaze gukora subscribe, ndashimiye abasangiza ibiganiro byanje bagenzi banyu, hanyuma nkashimira n'abakora commentaire kandi n'abandi mwese mubishoboye mukore comment. Commentaire ntabwo biba ari ngombwa ngo ibe nziza, cyangwa commentaire ni commentaire uko ubyumva, kuko nanje ubusesenguzi bwanje ndabisesengura uko mba ndavyumva. Hama rero nkaba inyuma y'ijambo rigiye gukurikira ry'umwubahwa Perezida Evariste, nanje nashizeho uko nanje ndabibona ndabisesengura, namwe muri commentaire mugire ico mushiraho uko namwe mubibona. Murakoze cyane, mubandanye gusangiza video zanje abandi, mubandanye kuza kunshigikira. Ndashimira benshi muri mwebwe mubandanya kumba hafi, nubwo noteba ku posting ariko nkasanga mundi hafi. Uwiteka abahezagire, uhoraho abane namwe mwese. Murakoze, reka twumvirize iri jambo. Nagira mpumurize abarundi kugira basubize umutima munda. Kumenya kahise kacu mu Burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ivyago, ahubwo no kuvurana. Uwo ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira ico gisebe. Uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Nagira nsubire ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba, nta bwoko bwishe mu Burundi, no kuvuga ko atawushobora kugwa mu mporero. Kandi nagira ndababwire ko ivyaha vyakozwe haheze imyaka irenga 50, n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bo kwibisubiriza muri ico caha. Nico gituma atawogira ubwoba. None gufata umuntu atakigira amagara ngo uri kuramuhana wunguka iki ko nubundi ataca kuri. Tubeye ko turi mu Burundi bw'uno munsi, ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 65, tuje mu Burundi bwo mu 2021 bushira umwaka wa 2022, kuko iyo myaka ntaco tuyagiriza. Nico gituma nsaba abarundi bose ko tworirira igihugu cacu cabuze bene co bari kugiteza imbere, gutyo n'abahuye n'ivyo biza babone ko abarundi twese twifatanije nabo mu mubabaro. Kira noneho ivyari magera vyarageruye, nta burongozi uno munsi bwoba bukiboneka bushobora kureka inganda ngo zitikire mu gihugu. Ico ubu twipfuza nuko kuri kose ivyabaye vyose umwaka wari wo wose vyoja habona kugira ngo bitubere icigwa. Nihaba ukuri turondera ari ukuza kuducamwo imice, uko kuri ntaco koba kumaze twofuma tukureka. Ariko kandi nihaba ugukangariza ko naho ari vyo biducanamwo imice, navyo nyene ntitwovyemera. Kira noneho abarundi bose, abanyepolitike, eka mbere n'abakunzi b'Uburundi, twese twarabonye ko dutegerezwa kumenya ukuri kugira ngo ntituzorage abana bacu ikinyoma. Nico gituma shaka kugabisha umuntu wese ashaka gukamisha ukuri kugira ngo ashike ku nyungu ziwe, inyungu zitubaka Uburundi, ko tutazomwemerera kwatera intambwe n'imwe. Abarundi rero ni mureme kandi mumenye ko umugwi ubijejwe utaraheza ibikorwa. Urabandanya urondera ukuri kose kuvyabaye, haba imbere y'1972, haba inyuma yaho, mbere na vuba cane igihe hari hakiri imigwi ikiriko iragwana. Erega abarundi natwe dutegereza kugira akahise k'ukuri tuzoraga abana bacu, kuko igihugu kitagira ukuri ni nk'igiti kitagira imizi, ntikirama cuma vuba. Banyakubahwa mwese ngatumire bahire, ndagishimikiye ko kuko ubumwe mu gihugu nibwo muzi igihugu gishingiyeko. Abantu bashize hamwe
nta kibananira, ariko biciyemwo imice naho ntaco bokubaka, kuko iyo ata amacakubiri yabaye mu Burundi, Uburundi buba bugeze kure mu iterambere. Twarabonye ko umutahe Imana yaduhaye vyatunaniye ko tuwukamisha kubera injyane twaciyemwo. Nico gituma uno munsi tutakiri mu bihe vy'injyane, ahubwo tuje mu bihe vyo koko gutonda urugamba rwo kurwanya ubukene, kuko niwe mwasi akomeye dufise ngaha mu gihugu cacu. Ahari amacakubiri mwubaka musambura kumwe kwa babandi bubaka ikizu c'ikibabere. Kugira rero tugire ubumwe, tumenye yuko igihugu cacu arico kitwungiye ubumwe. Icishe igihugu cacu nuko twavuze yuko Uburundi ari igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa, twibagira ko Uburundi ari igihugu c'abarundi. Umunsi rero twumvise yuko Uburundi ari igihugu c'abarundi, ari igihugu cacu, umutima wo kucubaka uzoza n'ingoga. Nkuko rero mwamwiyumviye umwubahwa Perezida Evariste yashikirije, burya yateguye imitego y'ivyo bari bamuteze gushikiriza iyemezwa ry'ihonyabwoko ry'abahutu ryabaye mu mwaka w'1972. Ntabwo biba vyoroshe, nkuko nabivuze, gukina politike yo muri Afrika ni nko gucengacengana n'abakoroni. Hari imitego yari yatezwe. Ubwa mbere agashikiriza rya jambo, jewe nabanje kumva ko mbabaye guko kuvyukuri genocide yarakozwe, ndetse mu Burundi n'abatutsi benshi baremezwa ati ego genocide yarakoze, ndetse n'abakoze iyo genocide harimwo abemeza ati yarakozwe. Ariko rero umutego aho bari bamutegeye ngaha, hari imitego myinshi yari itezwe, ariko umutego wa mbere ni umutego yari yatezwe n'abakoroni, kuko misi yose bama barindira kurondera ico mu Kirundi twita imvano ubwo mufatirako. Ubwo rero umutego wa mbere abakoroni bari bamuteze kwari kugira ngo yemeze ko muri iyo myaka habaye genocide, hanyuma babatutsi baba muri ibi bihugu bakoze genocide basanzwe bakorana n'abakoroni bace basunikirwa kugira deba yo guharira yuko genocide itakozwe n'abatutsi, kubera ko nkuko babivuga ngo ni leta yayikoze, kubera ko amategeko yavuye hejuru muri leta. Bafise uburenganzira bwo kuvuga ati ivyakozwe byose mu gihugu kizima yari amategeko yatanzwe n'abayobozi, kandi abo bayobozi bari abantu bayoboye igihugu. Ntabwo rero wovyagiriza ubwoko ati ni kosa rya leta, ati nico ni nkuko abo batutsi bari muri iyo leta bari no gutegeka abahutu ati ni mwica abatutsi bene wacu. Muri ico gihe rero ntabwo ari ubwoko bwayikoze, ni itegeko, ni genocide nyene yakozwe na leta. Uwo ni wo mutego bari bamuteze, uwo ni wo mutego bari bamuteze. Bace babihagurukirako bamwagirize yuko ariko aryanisha amoko, atari umuhuza, atari umuvyeyi mwiza, atari umuhuza mu Barundi, ahubwo yuko ariko araryanisha amoko. Uwo ni wo mutego abakoroni bari bamuteze kugira ngo bace batangura kumwataka ariko araryanisha amoko. Kandi muri ico gihe batanguye kumwataka, bace batangura kugira bace batangura gukorana hamwe n'ababatutsi, kuko bakora iyo genocide bafise abari babashigikiye. Abo ivyicaro vy'abakoroni ari byo ubise ngo ni ambassade bari mu gihugu ico gihe iyo genocide yakorwa. Haraba abo bakoroni, ibihugu nka vyose vy'abakoroni bari bafise aba ambassade mu gihugu, ariko nta mukoroni numwe yahagurutse abihakane yavyiyamirize. Iyicwa ry'abantu ryarabaye, bavuga ngo 72 73, ariko turabizi neza yuko ubwo bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'1960. Abatutsi bo mu Rwanda bo mu bwoko bw'Abahima bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, ariko tuzi neza yuko ivyabaye byose n'abakoroni babifisemo akaboko. Icemeza nuko iryo honya abahutu ryabaye rigahera muri uwo mwaka w'1960, bakica kugeza no muri zo za 70.
bacica abantu. Izo rero igituma avuga ngo 72 ni kubera bakuje ko kabisa urumva rwari ugukomba amazi muri ico gihe. Muri ico gihe cya 60 hari ico bitango nukunyuruza ngo nukugira nte umuntu akagenda ntagaruke ngo ibiki babesha ngo nabantu bafise amakosa muri leta ngo bitavye ubutegetsi. Systeme hirya nyene yo muri RIB mu Rwanda niyo yari ico gihe, mu Burundi nico bariko barakora. Ariko ikintu rero gica kiza kuvyunyura ngiki, uko batanguye ku bakozi ba leta, bica abakozi ba leta, bica abasirikare, baragenda baja no mu banyagihugu, abantu batunze, abanyagihugu bikorera twaba abadandaza n'ibiki barabica. Vya bibanza rero by'abakozi ba leta vyaciye bijamwo bande. Ibibanza by'abakozi ba leta b'abahutu bishwe vyaciye bishigwamwo abanyarwanda babahima bahungiye i Burundi, nibo baciye baja gukora muri leta, baja mu bwarimu. Mu Rwanda murazi neza yuko ata murundi numwe bokwemera kwigisha mu Rwanda, bavuga tutazi Kinyarwanda ntushobora kwigisha. Ariko mu Burundi baciye bafata babatutsi bavuye mu Rwanda bose, ibibanza byose by'abakozi ba leta b'abahutu bishwe, haba mu burezi, haba mu butunzi, ibibanza byari byo byose baciye babasubiriza n'abatutsi b'abanyarwanda. Iyo ari genocide yemewe. Ariko kubera ko iyi myaka nkuko president yavuze mu ijambo ngo turabire muri iyi myaka turimwo w'igihumbi kimwe turabire muri iyi myaka 2021 twinjira mu 2022, yabivuze kubera iki? Uga president wacu nasanze kuvyukuri ni general, ubu yaramaze bagiye bakoroni kubabona neza. Yabivuze guki? Ni nko kuvuga ati murabe imitego badutega ubu, muce mwiyumvira tugiye kuzana ivyo vyakahise vyarabaye n'ivyo, mugabo iyumvira imitego badutega ubu. Uwo mutego rero yarawubonye, abahutu benshi naho twabonye, kuko twe twari tuzi yuko ihonya basokuruza n'abanyokuruza n'abandi bose bahonejwe rizokwemezwa bikamenyekana kara makosa. Ariko yabonye kari umutego bakoze bace batangura kwataka igihugu cy'u Burundi, kandi uwo mutego yawuteguye mu kwemeza neza yuko ubwicanyi bwabaye bwakozwe n'abakora muri leta, kandi ababupanze atari n'abantu benshi, bamwe muri bo bamaze kwitaba Imana, abandi bakaba bashaje cyane. Aranavuga ngo nta nakamaro ko kubafunga. Kubera iki? Mu Burundi turafise imigwi y'abiyita ngo societe civile y'abatutsi, ariko si societe civile, ni ntuzeye, ni societe zataka abarundi. Misi yose zamazataka abarundi, nta nari musanga ko baragwanira uburenganzira bwa muntu bw'umurundi. Misi yose ni kwataka abarundi, na cyane cyane ubwoko bw'abahutu. Ubwo rero izo societe civile bavuze ati nubwo ubushaje gute, mwarabonye ba Cosby aha muri Amerika igihe bagirizwa n'ivyo bagiye bakora bakirimwo bakira abagabo bakiri bato, bafata abagore babashiriramwo ibinini mu binyobwa vyabo, babakorera ivyamfurambi. Mwarabonye ko Cosby bamutwaye kumufunga kandi ashaje, kandi ico nicari cyaha cy'ubwicanyi kwari kuryamana n'umuntu gusa, ibintu tuzi abagabo benshi bakora. Ariko ubwicanyi igituma president atahisemo kuvuga ati n'abakiriho babafunge ngiki, abana babo n'abuzukuru babo bose n'inshuti z'aba bakoroni bari guca bagaruka ngo ngo uburenganzira bwa muntu, ngo umusaza, ngo ivyo vyose abona yuko ni ibintu bigiye kuzobangamira ubutegetsi bwiwe. Ategura uwo mutego atitwaje ngo abahutu baranezerwa canke ntibanezerwa, abiciwe baranezerwa canke ntibanezerwa, mu nyungu z'igihugu cyose, mu nyungu z'igihugu cyose, harimo no gukingira amagara yiwe. Akuraho uwo mutego. Uno munsi abo bishe bumva ngo bararutsinze, ariko hari ubundi bucamanza butarenganya. Wasaza wabinkumi waburuyoya buzobaho n'ubusaza bw'Uwiteka uhoraho nye n'icyubahiro, niwe wenyine azocugora ubanza neza. Uwo mutego barawukuyeho. Uwundi mutego wa kabiri ni umutego wari watezwe n'abo batutsi, na cyane cyane bari abatutsi bari kumwe na Kagame mu Rwanda, bari muri FPR, kuko nanje ubu ndemeza ko Kagame yapfuye. Iyaba kiriho igihugu ciwe ntikiba abanyarwanda bagonkayo bagowe, kumbure yogize n'isoni akagira n'imbabazi. Uwo mutego rero bari bateze, bari abatutsi bari mu Rwanda, bari abashenye ubutegetsi, nuguca batangura ikesi yuko bari kubasambura ubutegetsi muri 2005 ijya boyifuse. Ahubwo bagaca baduza amakesi avuga ngo
batotezwa bahogwa yuko basekuruza bakoze ubwicanyi none bakeneye ubuhungiro bwihuta. N'abatutsi benshi bari mu gihugu cy'u Burundi nabo nyene borondeye asiramu yo kuvuga ati twe tugomba duhunga igihugu tuko turatotezwa kubera ivyo basogokuruza bakoze. Mwibuke neza yuko muri ico gihe abatutsi nka bose muri ubwo bwicanyi barabwinjiyemwo barishe abatutsi nka bose, kandi muri ico gihe nubwo wumva ngo ni leta atanga amategeko, n'umubanyi wawe w'umututsi abonye ufise inka zisumba ziwe akabona ufise amatongo asumba yiwe yarakwicisha. Niko vyari biri, ariko bari bateze nabo umutego bace bitwaza ngo bagiye gutotezwa canke bariko baratotezwa ngo kubera ko basekuru. Urumva ngo leta iriko bahora ibicumuro vya basekuru na basekuruza. Uwo wari umutego abatutsi bateze. Hanyuma rero bace bazi no mu bakoroni babikundishe ko hama babandanye systeme yo kuvuruga Burundi nkuko nyene ari umwuga bamenyereye. Ariko uyu mutego nawe yarawuteguye guko ubu president ntiyigeze yerekana ngo ndi ku ruhande rw'abatutsi, ndi ku ruhande rw'abahutu, ndi ku ruhande rw'abatwa. Yerekanye yuko ari umuyobozi, umukuru w'igihugu ayoboye abarundi bose, yipfuriza ineza abarundi bose, yipfuriza ineza igihugu. Ntiyifuza yuko abarundi basubira gusubiranamwo bafi ivy'amoko, ntiyifuza yuko abarundi bogira prioritaire amoko bakibagira igihugu. Aguma agaruka ku gihugu cyacu kuko igihugu cyacu nk'u Burundi bubangamiwe gusumba uko amoko abangamiwe. Sino mu Burundi aba bakoroni barose akaryo keza nuko gusanye n'ubu basigaye bafise isoni nyinshi, barose akaryo keza kuvuga ati hitamwo ibihugu byose mwifuza mu kubitemwa amagerenade abantu bose bafe mwiyimbira ivyo mushaka. Ndazi ko Burundi na Kongo vyo bimbere na Tanzania ico ndakizi. Kandi muri ico gihe ubwo rugerenade baruteye ntiruzoza ngo rugwe ku muhutu canke ku mututsi canke ku mutwa gusa, ruzogwa ku murundi wari we wose. Nico gituma president avuga ati ku nyungu z'igihugu cacu ntitukirabira nta vyo kurabira mu moko. Uwo mutego nawo w'abatutsi bari bateze arawutegura, ariko ukiyumvira kuki abirabure twiyanka, kuki abirabure twase gukunda ibihugu vyacu. Kubera iki twanka ibihugu vyacu tukumva yuko amaronka ari muri ibi bihugu, kandi tuzi yuko ivyo tubona byose ngo ni ivyiza vyo muri ibi bihugu ari vyavuye iwacu. Kuki hari ubwoko muri Afrika na cyane cyane mu Burundi canke mu Rwanda bwo kumva yuko bukwiye kwipendekeza ku bakoroni kugira ngo abakoroni baba protege mu gucinyiza abandi, kandi bazi yuko ivyo bariko barakora ari agahombo ku gihugu cyose. Guko nubwo abo bakoroni bo kuba ku ruhande, nta na rimwe wewe nk'ubwoko ngo nuko muri abatutsi canke ngo nuko muri abahutu abakoroni bazoba ba ku ruhande bace bavuga bati gumye itungo ryanyu 90% twebwe mu duhe 10% gusa, mugabo tugume tubakingiye ntibageza. Imisi yose bazoguhuta uvunguka ku mikate, imisi yose bagukingiye, inyungu ziri kuri bo ntiziri kuri wewe. Ariko kubera birabure dufise ubwenge buke twamaze guhendwa, turi sinzi ivyo turi tubona uduhagaze iruhande tugashinya amenyo ngo baradukingiye. Reka rero twikoze ivyo dushaka byose dusandaguze igihugu cacu harimo no gutoteza abagenzi bacu, nta ngorane turafise abadukingiye. Nubugogo uko nibagukingiye for free my dear, nibagukingiye for free. Bahahagaze kubera hari byinshi bariko barakwega bacisha musi y'amaguru baterera uwinyuma wundi atora twara, nawe amazuru warangaje maremare canke magufi, ubugufi canke uburebure wahagaze wanina hayengwe ngo hango barankingiye bariko baratwiba. Ibintu abatutsi b'abarundi bakora byo kumva yuko bakwiye kuja ku ruhande rw'abasuma b'abakoroni batwivye, bakanka kuvuga ati ivyabaye vyarabaye, reka byose tubihebe mu gatwibakira igihugu. Sigihombo kuba Hutu gusa, sigihombo kuba Twa gusa, kuko ndazi neza mu Burundi harimo n'abatutsi bararubuza babandanya babaho. Ni igihombo kuri twese nk'abarundi, ni inyungu rero kuri barya baguhena bako baragushigikira. Bikababaza rero kubona abantu bagenda baratega imitego abayobozi turose. Umuyobozi wese agize ngo ni mwiza turose bamutega imitego, imitego yaba myinshi kamuhitana. Abayobozi nabo babiturose nyine baca bahura imbwebwe mu gihugu zacu zikaza kurya intama n'impene n'inka byose zikajaniranya, ariko hakabamwo ibigugu by'abantu babona yuko ari byiza kuguma turekura abanyamahanga baza kutuvuruga.
hama twatangura kwiriza ngo tuzotera imbere gute kandi ariko twisubiza inyuma. Ibintu byo kuguma turi muri systeme ya victime, kuguma tubeshe ngo abakoroni ngo baradukoronije. Yes, baradukoronije, ariko none ubu naho ni bande bako baradukoroniza. Ubu n'ubwonko bwacu buke budukoroniza nabo rero, kubera ko iyo ibintu bisesetse mu ibarabara bigasanzara, abari nyuma bose barahagarara bakanoba. Ubu abakoroni ntibako baradukoroniza. Abakoroni ubu bariko bano bagura ivyo twe dusesa n'amanyama n'ubwishime n'inzigo dusesagura vy'ibihugu vyacu, nabo bagaca bitoragurira kuko bazi agaciro kazo. Twe nta gaciro tuzi k'ibihugu vyacu, nta gaciro tuzi k'amahoro. Ku vy'ukuri genocide yarakozwe, abatutsi baravyemeza, abahutu baravyemeza. Gusa ikiza nuko prezida yakuyeho uyu mutego. Hanyuma ku bahutu nabo, abahutu bari bafise agashavu, bizeye yuko ako gashavu kazohera umunsi hemejwe iyo genocide. Ku bantu benshi mutaramenya ibihwishwa kuri nyene umwubaho wa prezida wacu Evariste, ku ruhande rw'abatuzomva ngo kiriya n'igihutu, ngo kijya gihutu, ngo kiya gihutu, ngo gihutu, nivyo baba bariko baridoga. Abahutu nabo murazi ariko aba Afrika turagowe, Imana itubabari. Murazi vy'abahutu nabo numvise bidoga ngurya n'incange, ngurya ngo mwamuharura mu bahutu, ngo no ujya se umuhutu ngo n'incange, bakazana ibisanira n'ibiki byose ngo n'incange. Ariko urumva ikiza nuko nishavu ry'abahutu yarisutsemwo amazi. None wa muhutu we canke wa muhutukazi we uremera uhomba igihugu, iryo tegeko ryemezwe ati egome abanyu barishwe, abakoroni bafadakanije n'ababiciye bace baza bashwara igihugu cyose, natumwe warufise badutware, uca wunguka iki? Je nanje ubwa mbere nashavuye ndavuga ati ibintu vyumvikana, ariko nariyumviriye maze gukurikirana iyo mitego ndavuga ati nivyo koko, wunguka iki? Abacu baramaze kugenda, noneho ntibagiye gusa baranabazuye, barabatwereka ngo n'amagufa ngayo. Ubu si umuntu uzogenda wegeranye amagufa yiwe yapangapange abo umuntu yambara inyama. Ntituri muri Yesaya na gatoya, na gato ntituri mu vyahishuriye, ntituko subuvugishwa, baramaze kugenda. Naco tukihanoba, ishavu turarifiza ariko naco tukihanoba. Ariko ico nzi coco dusamaye, nico gihugu twogihomba burundu twese tukazi no kuba bacakara. Erega abantu turi muri diaspora twitwa bacakara, nubwo ubivuze hari abaca bashavura ngo yaye ngo no turabacakara my dear. Iyo ushitse mu gihugu bakakubwira ngo ntiwoba prezida kandi naho woba ubishoboye, bakagutanguza ku kazi kagayitse kandi ushobora no kuba waje ufise degree isumba niyabo bariko baragutanguza kuri ako kazi bafise, ufise n'ubumenyi bubasumba, bakakwankira kukumvira ntihagire ijambo baguha. Imisi yose wavuga aho kukubona nk'umwene gihugu wabo, nkuko baba baraguhaye ubwene gihugu, ahubwo bakama bakubona nk'umunyamahanga. Ukamara imyaka irenga 15 mu bihugu vyabo bakikubaza ngo where are you from, ngo where are you from, ngo language do you speak, kandi kuravuga muri ico Congereza cabo, bakakubaza urundi rurimi bumvise rucanganye niyo akisa y'Icongereza. Ucugenda urinanamura ngo ndakomenda no turabacakara. Ikindi naco nimwibagire yuko abazungu ntaho batandukaniye n'ijya mvura yo kugicika. Imvura yo kugicika ishobora gukuba ubunyeni kagwa n'ivyo wabanike bikanyagirwa, ubwo nyeni gacikama izuba rigatajya kukiyumvira imvura ivuye he igiye. Nabo niko bameze, bashobora no kuvuga ati kuva ubu abantu mwese babirabure subira iwanyu, tugasubirayo. Nico gituma udashobora gusasa inzobe ugasasikira gugavyagira ngo narashitse ngo hani wacu. Iyo abantu bacu bariko baragira ibibazo muri Afrika, iyo abantu bacu bagira ibibazo muri Afrika, urabwira abarundi bari ngahati y'amare dukanure tuvugira abantu bacu kandi tuvugira igihugu cyacu bareke kugisambura. Ngoreka ngo jewe ngo ibintu bya hariya ngo ntavyo nkikurikirana, ngurazi ko ngo jewe ngo ibintu ngo bya hariya ngo atavyo nkurikirana. Ico kikubwira iki? Nabantu bataba bazi naho bari niyo bava niyo baja. Kizito niyo yavugiye ngo utazi yava ntamenya niyaja. Hari abantu batazi yo bavuye, batazi niyo baja, kuko bobo aho bashitse bakumva kayaga gahuha neza bavuga ngo ntibazi yuko hashobora kuzindugumbugu ya rukabira bakicwa n'intuzeye n'umwumwa.
bo bibaza ngo barashitse nta hantu twashitse ahasaho gushika nkuko president yabivuze ngo abantu muri diaspora muri abakozi muri gukora ntabwo urumva mu ncamake mu Kirundi muri gupagasa turapagasa duca amahera ntabwo ahasaha iwacu abo bose bifuza kumva yuko bohunga igihugu atari kuvuga ngo bagihunze kubera intambara ariko ari propaganda bashizeho kugira ngo igihugu kibura amahoro ngo bazino karibu welcome murashika mushikirahe kuri bwabuze abandi bose bashikirako si jewe ino twaje aramoko yose sindabona uwo bagize prioritaire ngo uri umututsi rero kuri umututsi tugutwaye muri ntuze gated community yaba koroni inzu imwe ari ya miliyoni 5 kubera uri umututsi usa neza wagororotse tuguha inzu ya for free $5 million wiberemo tuguzaniye abakozi nta numwe bose bashikira muri bwabuzi mu makampani bimwe Kagame yavuga ngo guterura ibikarato utomboye ukaja ku ishure naryo uza kurimara warakomvoze n'ubutugu busigaye butunye aramagufa gusa kubera stress nivyo dushikiramo ni ntambara nubwo bwoko bwa uranava mukabwibagira kubera ko wabwitwaza mu gihugu uri kurajya neza ufise abakozi urashika ngaho gatangura kuyogereza ivyombo wari ministre mu gihugu cyawe wari umushinga amateka gashika ukabura n'umudereva ninduhemba ngo agutware nimbu yitwaza iwanyu wari wamenyereye bakugururira urugi ukajamwe bakakwicarika n'ugutwarira klasere yawe washika muri ibi bihugu ukaba backpacker ukagenda uhetse akabegi kumbure karimo gasandwich n'utudokima n'utu adresse twiyugiye n'ibiki byose ugatangurira gutegera ibasi ni train wivanye mu gihugu wanyu kweri ubujuju abirabure duca ubwenge ariko yo mvuze ngo abirabure na cyane East Africa abarundi n'abanyarwanda abakongomani duca ubwenge ninda zo buducisha ruko afata igihugu cyawe gisambura utega imitego abayobozi egome ntidufise abayobozi beranda ibyo n'ikintu tuzi ntidufise abayobozi beranda nabo hari byinshi bibi bakora kwiyumvira nabo nyene ugasanga rimwe na rimwe tubita abakozi b'abakoroni bivanye n'ingingo baba ariko barafata zinezereza abakoroni ariko se iyo utomboye uwo muyobozi mwiza abura kitaho ivyawe n'iminota 5 kuki umutego kuki utabona ingaruka mbi zo kuvyarira mu mahanga kuki utabona ingaruka mbi zo gusaza ukamerera imvi ahantu hatari wanyu kuki utabona ingaruka mbi zo kuba ufise amahera ntubeho muri freedom aho ushobora kuba uri mu billionaire umwirabure ufise billioni 5 z'amadolari umuzungu akorera amadolari 9 ku isaha akashobora guhamagara polisi ngo mbonye umuntu ngaha ngo nteye ubwoba polisi zikaza n'inkoza zigizuko uravye nawe bakakurasa kandi witwa ngo mu millionaire kubera urirabura kandi nturi wanyu ahasi wacu my dear ahasi wacu nta muntu numwe akuye kwa Amerika arishima ngo narashitse gutererana ibibazo abantu bacu bari mu gihugu tukabirengagiza ngo jewe ngo ntavyo nkurikirana ngo urumva my dear nivyagucanganya niho uzotangura kubikurikirana utamenya n'uhamagara utangura kuja kuri Google ugerageza kurondera hirya no hino duhaguruke dushigikire abayobozi bacu mu vyiza tugwanye abayobozi bacu mu bibi ntavyo kuvuga ngo nuko ngo dushaka ko Afrika yiyubaka ngo ibibi byose bazobikora dukoma amashi ivyiza babikore dukoma amashi nukuba bateza tukabafata responsible ivyo bakora ivyiza tukabishima nk'iyi ngingo president yafashe nukuri kuzimu bwa mbere ntababaye kandi ari doze ariko se nogoherwa ari uko yemejwe ngo abahutu twariciwe tugafata n'uwo musi mama wo kwibuka ariko impera n'impera bakadushwaramwo aba bagesera bakatwibana kari gasigaye ivyo nivyo byotunezera nta na gatoyi abacu baramaze kugenda kandi bazogaruka naho uwo musi wobaho ntibazogaruka ivyabaye ntibizohinduka bizoguma ari bijya nyene ariko twirinde kongera kwibindi rero kuri iri jambo ku by'ukuri bibabaza kubona abayobozi benshi bagwanira Afrika badashobora kubaho mu
mutuzo, badashobora kubaho bidegemvya, badashobora kuvuga uko babona ibintu neza, bisaba yuko bagenda tipto umenga bahava bagwa ku kintu kubera ko bazi neza aha babatega umutego, aha babatega uwundi, aha babatega uwundi, bigasaba ko bagenda barayomboka tipto kugira ngo bavuge. Perezida w'igihugu cy'u Burundi bariko arakora ibintu vyiza ku bantu benshi mutabizi ubu. Iyi niyo manda ya mbere mu gihugu cy'u Burundi abakozi benshi bo muri leta bagiye bakora amakosa bari mu busho. Simvuze ngo agasho ku Burundi karababaza, ntaho gahuriye na kariya ko mu Rwanda. Mu gasho ku Burundi batunze amatelefoni 100% ya tachi, birirwa baranyandikira, abari muri prison birirwa baranyandikira. Agasho ku Burundi abagore babo ntibaheba kuvyara ngo nuko bamucira imyaka 8, aragenda akava yavyaye 3 kane kandi ari muri prison. Ico gice kikubwira ico prison y'u Burundi gisigura. Mugabo urumva ntabwo nifuza ko yoba prison abantu bajayo bakagogwa, ariko habe ikibanza bajamwo citwa time out. Muri Chicago niho nabonye hariho amashure, mu mashure mato hariho utwumba bugaraniramo umwana yakoze ikosa iminota 5. Ntabwo kamubabaza gukosa inkoni bamukubise, aricara agatekana mugabo ntabona abandi bakamuhugururira yaturi. Natworeye no mu Burundi prison zihari n'utwo tuzo. Mu Burundi atari nk'umuntu agufitiye ishavu agomba kugutoteza ngo akwice umuntu personnellement. Ntabwo wogenda nk'ivyo byo mu Rwanda gugenda uratetemera ngiye muri prison ndagowe, nta na gatoyi uvayo ukayangana 100%, urakorera amahera, ufise ibintu by'imyuga urakora ugashora ukidandariza. Ariko bakabashirayo akaheba uwo mushahara kawuhomba amezi 8 umwaka ari yaryamye hama gataha kajayo ntikavayo. Ubwo rero barundi kazi namwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi ku bantu bari bagize amakenga nkanje bibaza igituma iyi genocide yakorewe abahutu uwo mwaka itavuzwe, nuko yashize imbere igihugu, yahisemo gushira imbere igihugu. Ivyabaye byarabaye nawe nyine arabizi, yashizemo imbere igihugu. Hari abandi bacavuga ati mbega nimba ivy'indwi bitemejwe, ivyo mu 1993 byo gute? Ivyo mu 1993 byo nta nkekwa, nta n'ivyo umuntu azokwirirwa aranarondera ngo akwiye kumenya. Bazokoresha nyine amahera y'igihugu, babe barahemba nyine abakozi ba leta babaronderera ubuzi bwo kuvuga ngo hari ivyo bakora perereza. Ariko nimba 72 byagenze uku, 93 byo bizogora kwemeza guko bamaze kwica Ndadaye. Ubwishanyi bwaje butangura mu gihugu cyose, ariko nagomba ndakubwiza kuri 93 ntivyabaye nk'irindwi. 93 ni kuvuga abatutsi baba mu gice kirimo abahutu benshi, chance nuko abatutsi bishwe. Abahutu baba mu gice kirimo abatutsi benshi, chance nuko abahutu bishwe. Ivyo vyarabaye henshi. Mugabo nkemeza neza yuko 93 abahutu benshi barishwe, bivanye nuko abahutu ari nabo benshi mu gihugu. Abahutu benshi barishwe, ni nabo benshi bahunze. Ariko 93 kira famiye yose ishobora kuvuga uburyo iri victime, yabi y'abatutsi yabi y'abahutu, harimo aba victime cyo ndacemera ntanduko no harira. Na egome barayishe president wa mbere yitorewe n'abanyagihugu w'umupatriote, mugabo no mu batutsi harimo abishwe, no mu bahutu harimo abishwe. Ariko benshi bishwe n'abahutu ni nabo bateshejwe izabo, ni nabo n'ibintu byabo byinshi byibwe. Mugabo mu mezi ya mbere nka 3 je ndemera neza yuko harimo n'abatutsi bagize ibibazo bidasanzwe. Aho 93 ariko 72 abatutsi bahuye n'ivyago bakishwa, yabari umututsi w'ikigongwe yagize yanyegeje abandi kubera ikigongwe. Abatutsi nabo hageze ibintu by'ubwicanyi muri iyo myaka yahera, abatutsi b'ikigongwe bari bake. Erega ubu harimo abatutsi batanguye gukanura kubona yuko ubwo bwicanyi babashiramwe bamwe atani nyungu babifisemo. Harimo abatutsi bamwe batanguye kubivamo, nk'abo b'u Burundi bashinga intaye bakavugisha ukuri ati bivyabaye uko. Nk'abo n'abantu batanguye gukanura ati nta kamaro ko kubihisha, nta nico bitwinziriza atari kuduhomvya. Ariko aho hambere aho bose bari ku mugozi umwe, bavuga ngo dusenyere ku mugozi umwe. Urumva twese tunamera imwe, urumva dukore bimwe. Muri ico gihe rero abahutu benshi 72 abahutu nibo bapfuye, n'umututsi yicwa. Urumva yabaye wa mututsi yase kunama rimwe nabo mu ncamake yabahemukiye bamwita igihemu. Ariko rero bantu b'Imana twige gukunda igihugu cyacu,
twige gutandukanya abantu mu moko yacu baryamiye amajanja kudandaza amoko yacu. Hari abantu baryamiye amajanja kukumvisha vyanka vyakunda yuko kukubera uri umututsi utegeza kubafasha ubakingira ikibaba, babandanye bica, babandanye biba, babandanye batunga, nubwo watana urupuru bazoguhako mugabo kuri iryo zina ryawe ubwo bwo kurimwo ubakingira ikibaba barya. Nivyo mvuga abo nibo bwo kugwanya abajambazi sugu. Abo bahutu harimwe abahutu yumva ati ko ndi umuhutu none nko bikaba bizwi yuko 72 banyiciye, nta kindi nzokora nukuja muri leta nkayiguguna nkarya nkubaka amazu. Abahutu bagenzi banje badumisazi ku munwa bishwe n'inzara kubera ndi umuhutu, kandi bategereza kunshigikira bakankingira ikibaba kuri abo nabo tuzobagwanya. Nukubagwanya ijana kwijana guko ibi bintu byose turimwo byavuye kuri ivyo byo guhenda abantu bakakurikira ikivunga umuntu umwe canke babiri, bagakurikira ikivunga umuntu umwe canke babiri bitwaje umuntu ko ari ubwoko. Ari naco gituma ubu turi mu mananiza ibi bintu, turi mu bibazo hirya no hino dukora ikitu. Ibi byavuye ku bantu bamwe babakunzi binda bashoboye guhenda abagenzi babo bakabuma ko ngo bariko ngo hariho ivyo bariko barabafasha ari kurenganya abandi no kwiba. Ubu rero nukugwanya umuntu uwari we wese mu nzego zose zibaho. Narabivuze, mu nzego zose zibaho, haba muri leta, haba muri societe civile, haba mu mashengero. Umuntu wese azoza agomba guza arakora ibintu bimuha inyungu gusa ashaka yuko ambrera ikiba ubwoko bwiwe, ivyo bintu no kubigwanya. Ariko kandi umuhutu yumva yuko ngo kubera ngo naka ari umuhutu nkanje naho yokwica naho yokwiba ntaco bimbariye, ntaco nabikore n'umuhutu nkanje, uwo ni turi kumwe. Kuko je babahutu nkabo ni babahutu natazire ngo abahutu tudatureture. Umututsi yumva ati oya nta kibi n'ukuri nta kibi nuwi wacu nigice. Nimba ufise ubwenge bumeze uko uri kigugu guko nta nyungu birimo. Kandi umenye n'akarorero keza ni Buyoya yarakoresheje abo basirikare amaze kwica abasirikare benshi b'abahutu bari mu gisirikare urwarukiki. Yahindukiye afata abo yari yaragize ngo nabagerere urwaruka rwamukorera n'abasirikare bamwe batwara muri Kongo bafirayo bishwe n'inzara n'ibiki, abandi bagaruka barabaye abasazi. Beshi muri bo yakoresha bagize ibibazo nta numwe anezerewe, kiretse abo bakorana bashoboye kubiba amahera y'igihugu aribo babo baba mu bihugu byo hanze. Ariko abanyagihugu bari basanzwe bose yakoresha ubu bafise ibibazo. Nico gituma dukwiye kwiga tugatangura kwiyamamura abantu bashaka kudukoresha taking advantage ubwoko bwacu babudandaza binezerererwamwo bifata neza. Twebwe natwe ari twe tuhagore. Mugira umunsi mwiza rero mwese, mukore subscribe. Ndashimiye cyane mwese mwakoze subscribe, ndashimiye cyane gose mwese mwakoze share. Guko udakoze share biragorana kuri channel ikiri ntoya kugira ngo abandi bayibone. Channel imaze gukura cyane irashobora kuba pop up kuri liste y'ivyo kuraraba ukabona iraje, ariko channel ikiri ntoya ni gake bisaba yuko haba sharing. Rero ku muntu wese akora share n'umuntu ashaka ko tuzana impinduka, n'umuntu ashigikiye aba activist, abantu tudaharanira inyungu za politike, abantu tuvuga ukuntu uko biri tudatinya kandi tukadoma gatoki kuko ari we wese tutaravye icubahiro ciwe. Nukuvuga ni muri babandi bamaze kubona yuko gushigikira karengane ngo nuko kari gakorega umuntu atari uwanya atakamaro bigifise. Rero mubandanye mukora iyo share, musabe nabo mwarungikiye barungikira abandi, tubandanye gukora ibiganiro, mukore commentaire zimaze kuba nyinshi kuri video nzohora mfata umwanya wo gusoma commentaire nishura kuvyo mwavuze ko. Hanyuma mugire umunsi mwiza kandi umwaka mushasha niho tukiwutangura. Ubu mwaka wo gukora kabisa, hakuna kurara, hakuna kusinzia, hakuna kukaa, ni kazi. Ubwo rero murakoze cyane, mugira ibihe byiza mwese, bye.